I see someone checking in his pocket. Bring! bring this money, please. Ndabana mukije cyane bakunzi ba Burundi aho muhereye hose nibaza kumeze neza mukomeye ibikorwa biriko biragenda neza aho muherereye uno munsi twafite ibintu bidasanzwe aho twari mu rugendo shuri tubona tugeze ahantu bariko bagira ico bitwa lancement officiel ya filme mu kirundi bavyitwa ni gushira ku mugaragaro filme gushira ku mugaragaro ireresi rero twavuye twagera dusanga ibintu bimeze neza cyane gose dusanga ibikorwa barabirembeje aho ibyo bikorwa vyatewe n'abantu babagiye batandukanye abagwiza tunga bagiye batandukanye abakinyi b'amareresi bagiye batandukanye imigwi y'abakinyi b'amareresi igiye itandukanye aho yarije gukeza mwene filime na cyane kugira ngo banamufate mu mugongo byabandanyije cyane gose birabandanya biguma biba neza cyane namwe murayibona abantu bari bashagije abantu bari banezerewe kuri abiyo reresi aho twasanze ari reresi amateka cyane ko igihugu cyacu Burundi ireresi yigisha aho mumva ngwimva ya mwihoro cyane muzogenda mu bitahura aho bavuze ko filime izobigizwe nibice bivyo twakwita ibice 12 ego hama yatewe iteka kandi n'abantu bavuye ingozi aho turavuga Joakim Shagi n'abandi yatewe iteka na Basabasi na cyane ko baguma impande ya Kadolavel harimo Alvera Muhimbare ndetse n'ubuyobozi bwa Wema Entertainment bwaturungikiye uwo bitwa Landry Promoter na timu yamuherekeje kugira ngo bashobore kuba bufata mu mugongo uyu mu kinyi wa mareresi kugira ngo ashobore kuba yotera imbere bose bavuga ati uyu mukinyi wa mareresi ati ni intwari kazi kubitangaza amakuru banditse ndetse n'abantu notasi namwe banyakubahwa mwaje muserukiye ibibanza Imana yabateye mu buzima busanzwe mukora tugire Kristo no munsi uri izina turi n'umunezero ntangere kubona yuko turamutse twongera gushira ahabona ireresi yindi igira nyinshi dusanzwe dufise no munsi udasanzwe akaba ari ireresi tunganya ibikorwa babwenge cyane mu gisata c'amareresi muri BMT dusanzwe dukora akaza kumenyekanisha ibyo abantu baba basanzwe bakora muri BMT turakora icyo bita amasport publicitaire video canke audio muri BMT turerekana turagerageza tukerekana impano z'ugwaruka bitewe n'umuntu wese na domene yiwe rero turaramura canke mu buti ko turaforoma harimo umwe muza kubona ibiza gukora kuno munsi ari navyo bitumye bigaragara uyu munsi rero turabahaye ikaze turashimiye umuntu wese yashitse muri kino ntambwe tugeze ko ariko kandi n'utwo tunenge muze kutubwira uhoraho akomeze abane namwe murakoze tunenge jewe nk'umurundi ari ikindi ndabo tunenge gusa abarundi bagezanje mu cyabo ko hejuru harimo abakongomani benshi bari heza kugira abakongomani turi kumwe amena utunenga pana amakosa hariho kandi n'ubundi urubanza rwo kwibaza ngo bateguye umwanya muto hariho n'indi company yitwa BBD arabumva bebe gusa nagira ndamusabe nawe nashike hano kugira ngo atubwire kuko nawe yakoresheje ingufu nyinshi cyane nabo bari kumwe kugira ngo n'urubanza rushike kuri uno munsi ngenda musabe nuko bahamye mu kwihuta shike hano kugira ngo bishakishikiriwe amen Yesu ashimwe cyane amen okay murakoze cyane banyakubahwa arongozi ba BMT uyu munsi uri hejuru akanyamuneza ntangere muri BBD ubona twashoboye gushika ngaha
hatunganijwe igikorwa nk'iki turi kumwe na BMT. Igituma banabivuga ni kubera dusanzwe dukorera muri les produits et services digitaux, ni ukuvuga ibi bijanye no guhanahana amafaranga uburyo biciye muri telefone cyangwa kuri internet. Dusanzwe dufitaniye partenariat n'amabanki canke ama-institution turufashanye. Mbere novuga ko ari intango, mu minsi iza naho bizoba byiza gusumba. Rero nanje uyu mwanya muto ko twizeye, hanyuma ashimira n'abandi bose badufashe muri bibiri, eka n'abantu bose mwigoye kuri uno munsi munsi w'Imana mwari mufise byinshi, bamwe baruhuka abandi bari bafise abashitsi n'ibindi, mukaba mwaje kugira ngo tubangambe BMT niharambe bibiri. Murakoze. Murantunga navuze BBD kubera ibyo nasomye ibya bibiri nari bafasanga mbaye ko babajije aho hiyo. Tumakire unoze kutangira yakora kiragenda Amana niyo no yameza ngomba ikoti kirazira gutaha. So tumakire Arnisia Kado Havel. Amazina yiwe ni menshi mano yagerageza. Gusa namenyeshe yuko wavuye gutamba na aravugana Ladies and gentlemen, aravugana na Kado Havel murumva ko impano ari zose. Nuko mwakira rero kuko mu mashi menshi cyane. akanyamuneza kenshi biraza kungora kuronka aho mpera, ariko nari yateguye amajambo makenya nshaka gushikiriza mwebwe abakunzi banje kuri uno munsi. Banyakubahwa abarealisateur, banyakubahwa mwese musanzwe mukora umwuga wo gutunganya amareresi, banyakubahwa promota, namwe mwese mwatewe iteka n'Imana mu byo guserukira, bashinga naye namwe bapfasoni, namwe gwaruka tugira amahoro. Ariko kandi nifuza ko ireresi izoshikana ahantu kure, kumbure ngatunga umuryango kubera ireresi, n'igihugu canje kikagera kure, kikagira isura nziza, kikagira ishusho nziza biciye mu mareresi, kandi ndazi neza ko bizoshoboka. Mu gikorwa cyo kwandikira ireresi nafashijwe n'umugwi nkunda cane BMT. By'ukuri narimvamwo kwandika. Hariho umushefu wanje ngaha yitwa Elvis, arabizi, n'abo twiganye muri lise barabizi, ariko narumva ko mfise ubwoba bwo kwerekana ibyo nandika, numva umenga nibo bikunda. Umunsi umwe Amede, mon frère, arambwira ati genda wandike ireresi turabe ingene wandika. Byaranyoroheye kuko nari sanzwe mfise igicapo c'inkuru nyinshi mu mutwe wanje. Rero ico gihe inkuru nari imparaye, abandizi barabizi, ufise inkuru nyene uparaye muri ico gihe wumva ko ikaze yancamvuga reka nandikiye nyene. Umunsi ndayibereka bari kumwe na Fisto ari BMT nyene, barayikunze barantera intege, nanje zaranteye intege cyane. Nuko rero kuyandika baranamfasha, kuyikina baranahosera, barandabiraho nanditse ibitameze neza, bakambwira ati burya iyo ugenda gutya biba byiza kurusha. Ndabashimira cyane, ndashimira BMT by'imvamutima. By'ukuri sifise ikintu na kimwe nobaha gihwanye n'ivyo bamaze kunkorera mu bijanye no kumfata mu mugongo bw'Imana yaje.
ariko ndaza kubashimira nkoresheje ijambo banditse mu ireresi ntawe yagiye. Ninagirirwa amahirwe nzofasha umwe canke babiri, ndazi ko nzoba ndabashimiye. Imbere y'uko BMT imenya, burya ndafise abantu ba mbere bahaye agaciro impano yanje kuva mu ntango, kuva nkivuka, kuva ntangura kwerekana impano yanje, kuva nkumva ko nkina amateatre ku mashuri n'iki. Ndashimira cyane rwose umuryango wanje, mubampera amashi. Ndashimira cyane mama wanje, niwe mufana wa mbere mfise. Mama wanje filme nakinyemo irashaka gusohoka je ntarayipartage bakaba yatanguye. Ndamushimira cyane, ndashimiye abo tuvukana, abo tuvindimwe, mana yanje ndabashimira cyane kuko bambaye hafi. Abo dukorana mu maresi barabizi ko rimwe na rimwe hari igihe dutaha duteba, ariko bamwe basapotinga, nta na rimwe bigeze banda isure canke ngo banyere ko batanezerewe ibyo ndimo. Murabizi umwana w'umukobwa aje muri entertainment cyane twivira hariya ruguru, hari igihe usanga umuntu bahinduye ingene bakora n'imviro, ugasanga umuryango bamutahuye. Ariko ndabashimiye cyane rwose ko bantahuye bagaha agaciro impano yanje. Uno musi nkahamagaze nganje kwerekana igikorwa canje cya mbere cyavuye mu bwonko bwanje no mu maboko yanje. Nagomba gushimira ubundi muryango wanje ugira kabiri, ni wari ubizi, serukiwe na Agnes Perance Sanina. Barahaye agaciro impano yanje, atawundi muntu umwe aramenya ko nkina amareresi. Baranyereka inzira yo gucamo. Ndabashimira cyane kandi ndabasaba ko ibyo bankoreye bazobikorera na batoyi banje, kuko ndabona neza yuko uciye mu biganza byabo ubushyira ahantu heza cyane. Reka rero nshimire abandi, nashimira n'abapromota, abanditsi n'abamenyeshamakuru, namwe mwarafashe mu mugongo impano yanje biciye mu buryo bwanyu bwo kumenyekanisha. Nukuri mwarakoze cyane, igikorwa cyanyu ndagishima. Imana yonyine yifise ingene izoba shimira. Reka rero shimire nawe mwese mwashoboye gushika hano muri kino kibanza kunshigikira. Nukuri ndanezerewe cyane, nukuri byabaye ibintu ntari niteze, ariko kandi nawe ndabizi yuko bizagenda neza. Ndabashimiye cyane ko mwafashe umwanya wanyu mugahera ibyanyu mukaza kunshigikira, mukaraba igikorwa canje cya mbere. Nizere ko mwakibonye, muraza kuronka umwanya wo kugira amakomantere, muraza kumbwira uko mwabibonye, niba nobandanya canke navyivira, ariko nuko muvuga ko ntubivamo, sindabivamo kabisa. Sigeza murakoze rero, mubandanye muryoherwa, tugira amahoro. Canke tubivemo. Halo. Bahororo. Ariko rero numvise hano hari umubosi bavuze ngo ni BBD. Reka namuhamagara hano kwanjye. Mufashe urugamba mwa. Urugamba rw'indebe n'abapistoli je ntabwo noshobora jenyine. Murakoze cyane. Wabibonye gute rero? No kuri ibintu by'umuruturutu. Ibintu nabonye nzembe irakarishe kandi ubwo mbona usigaye uvuga atarungura. Ndakurahiye Sengesi. ngabaye ubugasa kuri kuri Imana. Bavuze ngo tugire commentaire. Yego. Kandi bavuze ko uri umubosi wa BBD. Bavuze ngo ni Burundi Bride Shower. Na Angelo. Shower. Bride business for development. Chaka bank digital. Ngomwe maka. Sawa, uri mu babiteguye. Garukira hajya nyine cyangwa irabandanya. Birabandanya no kuri. Baze tubandanye. Dusabe tubandanye. Mugabo kumengo cyatwaye amahera menshi. Cyatwaye amahera menshi. None ujya mu muntu. Cyane mvise atogenda uko nyene. Ubwo mbese ngese bitari zingahe zijyaho. Naharuye nkoresheje iminwe birahera, ndaja kumano birahera. Mana jewe byananiye no kuri kw'Imana, narije no mutwe ubutagifata neza. Jewe ico nemeye. Nemeye kugura inzembe zitatu. Zirere zirikurikira. Sechi ngazi. Nanje nk'umubose wa BBD. Reka ndabe nkora umuti. Jewe nanze zitatu. Jewe nakari n'umuti umubiri
umunyanguru byose ngo bitewe ntibyogenda uko nyene basha alo oya haguruka gato kubona ntivyokunda ntiwogenda uko nyene ngo tugusohora honga ndore honga honga ndore honga honga ndore yewe wa mugabo honga ndore yewe wa mugore honga ndore yewe wa musore honga ndore honga abandi bega muri hoya no kuri kwimana aba bose muri ngaha korayo n'ukuri cyangwa ingira amafuseri mikashi urundabo rw'ikurushobora kuhinduka nyine iyo byazindeye urazibura erega sizi kuri ngo ngaha mu Burundi oya ku madolari n'ukuri kw'Imana oya ndasubira guhunga ko ibyo bw'indubu n'ibyo ari ngiri rwose asha ubu ngoma shiremo n'igicuncu iki aro nabonye ari umumama ngahari kara ayapfunja arasubiye ayakora umuti mwasha sheri wa gadore urandabira ko yosheke n'ukuri kw'Imana iyo mpano ntiyogenda uko n'ukuri hariho inyuma nabonye umuntu ariko arakora amaze gusigana yashitse sana namwe bashyiramo igitambara bagapfundikayo nkaya n'ukuri les enfants merci beaucoup quand même mes enfants n'ukuri kw'Imana reka n'abapantekoti baryohewe nawe ku ntangwa rero wowe turirimbana ku ntangwa ku ngoma arona wowe turirimbana ku ntangwa aririmba mu rya kane n'uwo mu rya kabiri mwamubowe n'uwo muri gigizi yayishiki alo hari impano nabonye aya sizogarukiraga ega bo muri PPD n'ubu ni gute banki digital where are you guys? I don't see you. I see someone checking in his pocket. Bring this money please. We need to support this lady who is very powerful. Very powerful. Oya turabandanya kuko ndabona yuko ashaka ya BCS muhava musanga mwayamaze reka turaye turindire ubanze murabe mwisigariza ya BC n'uri kw'Imana boss turabandanya kugira ngo tubanze tunezerwe cyane boss yes boss reka tubasabe ubona ko usize icyongereza byinshi oya nibyo nyine icyongereza gitangwa na chansoboka okay nuko hanyuma baragira ngo twagire tubasabe kugira ngo kumbure hariho abasabye amajambo amwe kugira ngo batere intege canke banegure byose birashoboka baravyemerera kunegura neza cyane reka rubwa mbere nkuko mwabyumvise rero Good yafise umubosi wayo hano twagira tumusabe kumbure ashike hano agire mu cyubahiro ciwe n'icyubahiro cyane n'ivyubahiro mu byubahiro tubishire muri ishi ari umugabo arashobora no kuvyaguruka neza cyane umugore nawe cekera gute karibu cyane vuze nta vyaguruka ugafise ibyo vyagurukanye cyane ibyo vyaguruka banyakubahwa mwaje ngaha uko mumeze kose mu byubahiro byanyu ndabashimiye tugire amahoro
Chambere na mbere ndanezerewe kubona ndi ngaha nkuko mwabonye irya filime nije nayihagarikiye mu kuyikina twaravuganye na company BMT ndabasaba ko dushobora gukorana igikorwa sinari ndi hafi ariko baranyizeye naje ndabizera turakorana biraca mu ngiro ama ndanezerewe kubona muri ngaha mwaje gufata mu mugongo urwaruka BMT company jewe naje ngaha naje kubatera intege babwira ati babandanye kuko akari imbere karahina ko mbona biraryoshe cyane ama jewe nari uwirenganira sibuse byinshi byo kuvuga ndabashimiye mugira amahoro urakoze cyane ati nari uwirenganira hama nabasabe mumwongera amashimisha cyane kuko yaritanze rwose kugira ngo izi nzembe ziboneke yaritanze rwose kugira n'iryo pisito riboneke hanyuma rero tugatevye reka dusabe hari undi mugwizatunga afashe mu mugongo impano zitari nke na cyane cyane rero abamareresi n'abantu baririmba zigafereti tuyitangura ibintu vya filime yego na vya filime ana vya filime vyo mukina bifata munjanjara ariko naza ntungumengo nandi gusifiri ariko rero iyo umaze kubona ababosi bahaguruka bati ibintu byo gufata mu mugongo yego babiriko birafata intumbero babiri wose reka dusabe hariho patron wa Horizon Shine Burundi ni shirahamwe riduhereza fungus mu gihugu cyose afata mu mugongo aba jeune n'abakuze bafite impano zitandukanye reka rero tumusabe ashike ngaho kugira ngo kumbure agira akajambo tubwiye yashitse ireresi igeze hagati hari byo atabonye vya gisirikare ko nibiga batabonye iby'inzembe oya ni vya pistole azosubira barangire bimeze karibu cyane kandi fungus itera imbere mu gihugu cyose kano hanze shikeyo karibu cyane kubahwa mwese mwaje gushigikira izi mpano turamukanye twese ya amazi akanye ari nyotewe cyane none ijwi ryagiye rero kubinyereka nk'uko moderateur sinzi ko ari moderateur yarabishikirije imana yarabishize ku mutima imana ijanye n'ibyo gushigikira umuntu wese afise ibyo ashobora gukora kugira ngo bimuteze imbere ibyo twarabyiyemeje mu ishyirahamwe ryacu turabikora cyane rero turabashimiye kuri iyi ntambuko iyi filime mwaje kuraba tunavuga ngo hari icyo tumaze gukora ariko kandi kubera ko urugendo ari rurerure mu kubashimira ko nageze hano bari bagiye muri evaluation ku munsi w'ejo aho bazokwicara bazobe bazi neza ko iyo fagitire bazorenza miliyoni 2 miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi muri evaluation muzaca muca ku kazi kugira ngo kuri kese babe bahezagize hari ikintu ndashaka gusezerana kandi byose ndabirashitsa ni filime nayikoze cyane kandi siyo twatazoguma kwigusa azokora n'iyi politiki ndashaka kumusezeranira umunsi azotegura iyindi ibi bintu nazize ko ibintu Rwanda biri ndamusezeraniye amafaranga angana n'umuriyoni azoca arongera gato mwakoze cyane jewe education muri use entertainment simina ndazi ko benshi bakora batazi niba bitura bisaba ko muza kubashyigikira
ntibabitura ni vuba cyane mu bwiza ndazi neza yuko ubutumwa buzabashikira kugira nabo mubatera intege nk'abantu bashasha baje muri leta ariko kandi musanzwe mubazi kuko benshi murakinana ntitwigera tunanirwa. Ndarangiza ntumira abasineya rero uyu mukobwa ntabwo yakoze histoire gusa, ntabwo yazanye histoire gusa, yarayanditse. Abasineyaste muraza kuvyumva, nta nubwo ari umukinyi gusa, ni n'umusenariste. Ivyo ndagomba ko muvyumva. Nuko rero aduha filime muri BMT, turaheza turayicarira, turayinunuza, turayikamvura, turayumva, hama tumubwira tuti mukobwa tuje kuri tele. Niho twahurira no mu nzira n'umushefu wa Bollywood, dufashanya kuyikora kano kazi. Mwabibonye ukuntu byagenze, ivya bitworoheye. Iyi reresi rero twayikoreye mu ntara ya Ngozi yose, kiretse udu episode dukeye muzobona twanyuma twakoreye ni Bujumbura kubera histoire ariko imeze ibi Ngozi. Ubu ni assistant wanje muri realisation. Mu Cyongereza bavuga ngo behind a successful man there is a powerful woman. Sawa. Narize nahavuye niga benshi barantwenze. Ari nyuma yanjye nahavuye niga. Okay. Nuko rero twari kumwe n'aba turiyumvira duhamagara abantu twumvikana muga imbere y'uko dutora abakinyi tuba dufise abandi bantu tubanza kuyitura. Ni ikampani ikora amareresi, niba mwabonye ama-image meza, amasanamu meza, mukumva amajwi meza, banyakubahwa X-Ray na Niji Pro mwegere hano uyunye X-Ray ni kaka godi ya wakina fake sana, muramubona. Uyu niwe dukesha amasanamu yose mu mafilme ya amasanamu menshi yo mu mafilme yacu n'amajwi. Umuhungu n'umuhinga cyane, dusabe Niji Pro yaje. Uyu muntu nawe w'umubosi uriya bihiga, nimba mubona muri sinema bitonze neza, ubu ni bakora montage. No kuvuga bafise staff nini, saba bonyene muganga hisemo kubereka abagusa, nibo twakoranye, turumvikana, turakorana contrat, bemera kudufasha inoreresi. Nico gituma misi yose filme yacu ni mwayibona itangujwe n'akadege, kajya kadege kerekana iyi company yacu, agakurikira BMT amaburi wuri hanyuma yes nivyo muga mubonye izo company zibiri mumenye muti hagiye gusha. Nuko dushitse Ngozi, imbere yuko dushika Ngozi twari kumwe n'icyamamare, umuhungu w'icyamamare Chris ndagusabye shike hano turahiro cyawe. Uyu muhungu yarihebeye sinema, ni nka jewe mutama nizere kutaragomba, yarihebeye sinema. Twari kumwe na ntaraza Daniel akoze yaje ari hano, ndamusabye mu cyubahiro ciwe yegere hano ngo badabereke abakinyi muzobona muri no sinema bakinye. Uwo ni wa mugangara yaganye muganga naam. Okay, ubu ni wa muganga ubundi twapanye ne Bujumbura baraba. Nuko dushitse Ngozi rero twahuriye n'umuntu jenda mu ivyubahira kwiye, reka bari we mbaza kuvuga. Muri iyi sinema muzobona ibintu birangiye, niwe yaragejwe location. Twicaye ngaye Bujumbura tumbwira turondera aho twakiniye hose, niwe yagiye harondera Joaquim Nyakubahwa. Turagusavye mu cyubahiro byanyu megerega, uyu niwe yarondeye location y'Ingozi yose afatanije na bagenzi we. Naganda nababwire n'igihe cyose yaba atari kuri kamera X-Ray, Joaquim yaba hari kuko no cameraman mwiza umu-editor. Reka no muvuga sinoheza Joaquim, nabonye ko ari n'umukinyi mwiza. Inyuma yaho twahuye n'uwundi muntu akomeye nawe badufashije kugira location, ako kandi ni n'umudirector mwiza je nabonye nyakubahwa Shagi. Shagi le comédien. Shagi.
abamuzi kuri rezo sosiyo ni umuhungu atukana cyane arashushe ndakora abatora bino sinema abatoshika ku duce twiyakiyemo muzobona ko ari umuhatari arenze ni nawe yabaye hafi yacu muri directing yaradutereye ivyiyumviro vraiment shagi big up hanyuma twahuye n'abandi bigemera babiri uwa mbere we nawe aratukana ni n'agasuku twagira tumusanga nyakubahwa Shukra wegere ngaha nawe aba bose niko bavuga n'abanyengozi agatoka benshi baraba kuri YouTube barakazi katukana kuyi no muri filme byaciye bicika yaratanguye no kwembe nuko hariho n'undi mwigeme yitwa Ella wowe mbona taje tamugoye yashyize ngaha yitwa Ella nawe iyo mwabona mwaca mumenya bakunda kuraba YouTube bakunda kuraba comedy cyangwa amasinema y'ingozi nuko rero bano banyengozi batubereye abana beza okay batubereye abana beza ingozi twahabaye amahoro hari kiranda babwira n'ikindi kintu guhera ku banyagihugu b'ingozi ushika ku bategetsi b'ingozi na nyakubahwa musitanteri w'ingozi twarahuye ahera tumaje ukina sha nukwibuje muri ryo kintu twego ndamukore munyazi nukuvuga guhera ku banyagihugu ushika ku bajejwe intwaro nukuri sinema barayumva cyane sinavuga ko baturusha ariko bararenze nuko rero twakoze turaba iyi sinema ntabwo irimo abantu benshi nuko ari niniya ifite ama episode menshi twari aba twakoranye uku ego aba nibo twakoranye ari aba principale mugabo hariho abandi bagiye bacamo muzobabona uwitwa Ntunze ntiyaje mugabo amubonye kade yaramwira nakoreye yaramwishe Ntunze yitwa Mustafa ni benshi bakingi bose ni benshi rero nuko rero jewe narifashe uwo mwanya kugira ndababwire yuko ireresi yakinwemo n'aba bantu kandi bitanze cyane ikindi ndagira ndababwire niba mumaze igihe muri aba filime zo muri BMT iyi bari intango inyuma mutegereze murabe muzokumirwa niba mwabonye umwana w'umwigeme cyangwa umupfasoni agenda yica abantu bisa nkaho ariko arihora ikibazo gihari kuba baramututse kuba baramufashe nabi mu rugo zotuma yicuba abantu icyo kibazo tukibaza hakiri kare kizodufashe gukurikirana ireresi gushika kuri episode 12 cyane bateye n'amafoto kidobo ababaye neza aho bari kugira dukoreshe ya minota 2 baduhaye banyaruke cyane abaye neza family aho bari iyo neza family no umwe mwiyongeye uwundi ntacu katukoreshe banyaruke aho muri munyaruke cyane munyaragase kuri bwa bukerebutsi bwanyu ndabasabye munyaruke mwamukoze cyane reka tumusabe kugira dukoreshe umwanya mureke kumuramutsa kadoha havera jengani nk'umuramukije mwese nabatu taiva kadoha havera karibu ngaha uri muremure ndazi ko bagufi n'ubundi ucubasirira ariko si ikosa ryawe kandi abagufi babona rero mpagaze ngaha nivyo umunwa ni jewe n'ibirenge ni jewe ariko ubutumwa n'ubwa Mimi Mozi Gikundiro kandi nawe nyene yaramuwe na BMT mu cyubahiro cyawe ndasi ko ariko aravyumva kandi akaba ari umukunzi akaba ari umuvukanyi wa Kadoha Havera bakundana cyane hama tukaba duhuriye mu muryango nyene wavutse ku bwa filme ari uyu Ineza Family abana bashoboye kuboneka hari benshi cyane hari rero uwateguye ku bw'uyu muryango nyene wa Ineza Family hamwe nabo bafatanije ngira na ba XRA boshikaga gatoya bamumwe akubwiye ngo byiza ngo barenga byo byiza cyane yego bashimishwe nga bamwe banze bafite amakado ndabasabye munyegere nga kugira ngo nyangire icyo mvugana munyegere ndasavye inosa ya rero ukazura
Donc ikado yateguwe na Ineza Family kubwa aba bavukanye aha bashika wifisi. Ikado ya Ineza Family kubwa team kado bane. Na muzi kafise iyi team. Sawala murayibona amashimeshi kubwa Ineza Family ya murabona aka gapapuro niko bafise n'abaye neza ngaho kanditse ko ya filme yawe imva ya miyoro rabi nyuma yawe hose okay akaba kanditse ko ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubone kado Havel amwe na timu yawe ngo mwene uyu azokorera abami azokorera abanyarucari n'abashimeshi cyane ama alo yindi kado bakiringana ngorane bakiringa mukironga turasaba ariya Amede na Giti bashikenga aba bantu bakiringa kuko nabo bantu dusanze turi kumwe no muri Ineza Family Giti ariye ko nari ko ndamubona okay Miegera Giti na Amede miegera ngahanye na mubabarire gatoya kora ubutumwa bwanyu bivanye no kumwe narimo gihugu cyangwa bihugu vya kure ubutumwa bwanyu murabona na BMT iri muri English ni Burundian movies and talent even the message is written in English nkuko wayirungitse ari kure handitse ngo dear BMT team I am your beloved daughter that all of you know, Mimi Mirai alias Karire. I would like to express how much, I would like to express how much I'm very grateful to what you've done and still doing for my career about playing movies. I acknowledge you as my elder and wonderful sample in that domain. From the deepest of my heart, I express my congratulations for your 100k subscribers. Keep going forward, my dear parents in movies. Proverbs 22, verse 29. Then courage, my beloved team. May God bless you so much. Abatumva icongereza muzo kundondera nabasigurira papa ngondo natwara muri go. Ikado rero y'itimu uyifise acengaha eba yakire bari kumwe warabakunda turabakunda turabubaha tutibagiye gushiramwo n'abagenzi banje ndabizi barayitana yazina natwo muri itunyitago Papambo Uri Papambo Nama miso senda mutumombo tubiri Amede kamye kiwa na kandi azoha umushiri yahisemwo Jesi tuko yamazi yachangi yamazi shikana kuko naranyereka resulta ariko hari ya Giti ndazi ko asante tumurugikira niza abana zose nyabende tuzozigwizania n'abanyere nagozi niyatwerekana abantu no mushiri Imana ibahezagire namwe mwado wayijambo renine Imana Ineza Family shining in love more than ever. God bless you so much. Nitwa Chibito, nitwa Niyamaho Grace ku mazina yanjye. Hama nkaba ndi umukinnyi w'amareresi kandi nkaba ndi umufana wayo. Hama nageze hano kuko Kado Havel ndamukunda cyane kandi cyane gose ndibaza abizi ariko kandi nkayabona nishaka Amede na Islay mu cyubahiro cyabo bashike hano baba bakoze cyane Amede Manirakiza aro ijambo ryinshi ritunganye bravo umudamu uhabwa umuntu yagize umudamu uhabwa umuntu yatsinze rurayo umuntu yavuze ngo ni byiza ko abantu bakora cyane ego ngo kubera hari umubosi mushasha mu isite yaguze televiziyo aca baza umubanyi wiwe ngo akagakato nakukeneye gano we nawe nakukeneye ko umudamu utawuro nakukeneye nuko rero
ariko rero abagaba bagavye kera Kado Havera amaze kuja mu ndege umunsi umwe. Okay, boss. Nizi za Interbank zamaze no gushika ngaha n'izindi nayiko bakumega nayibonye. Ariko rero hariho n'irindi shirahamwe sanze ndongoye yitwa Urutaro Travel. Hasirukiye umugwi wa Mwagia Channel TV. Ni imwe mu migwi dusanzwe dukora ibyo BMT ikora. Nta miduga tudandaza ariko turakora amafilme. Cyane cyane ko duheruka kubahereza igikorwa cyitwa ibigero by'umwigeme. Abatarakiraba banyarukire ku rubuga bakirabe. Hama turi hano tuje gushigikira uno mugwi wa BMT ku gikorwa cy'umwana wabo Kadora Beri yakoze. Ngoma manesabe Kadora Beri abanzi ashiki hano kugira ngo ubutumwa Mwagia yaduhikanye dushure umurongo. Chakure kukorana kuri muri nani ndi mugufi. Cyatubwa ifoto ntihabisarisha. Ego hama muri Mwagia ndaka kantu bandukanye. Wow. Nako Mwagia yashatse ko tubaronsa kuno munsi. Ikigenzeho kandi turabashimiye igikorwa mwakoze ndaba cyiza cyane mubandanye mutera muje imbere Imana ibafashe kandi ize ibagurire muze mugire kure murakoze amashimeshe mwihangane muze murakoma kuko turebe ibintu birakomeye gose ndabisa kandi kantu twifuje gushimira ariko twese twabuze dushobora kumushikira ngo mabanze mpamagare uwo bita X-ray turakomuronsa ari bishoboka arashobora kukerekana hano kugira ngo kagaragare. Uyu muntu yakoze kino kintu twiyumviriye kumwe ahubwo twatangaye ingene yakiyumviriye. Rero kubw'ivyo nibaze ko impano nubwo zoba zibica n'izitatu zisa nta kibazo. Yego murakoze cyane ayo bintu bantu ikari muri Mwagia Imana ibaheza ngiye ngiro muzi gukora dusangira benshi ngaha amazina abari menshi atandukanye. Amanararandira jewe ndi nyene company canke umugwi witwa CEO umugwi witwa Urumuri Films abandi CEO wawo uduhagararanye nawe akaba ari manager w'uwo mugwi nyene. Rero kwizo mvo mbere yo kubandana nashaka Kadora Vera bansengere ngaha kugira ducereze n'abantu nkuko bavuze ngo hansi yazi gusabitse kure. Hama twabacereje jewe ndi umukinnyi wa filime ndi n'umwanditsi abantu benshi barabizi. Imvo itumye niyumvira gushika amakino kibazo no munsi no kuyumvira guhagarara ngaha imbere yanyu ntegerezwa gushika ngaho muhagarariye uwo mugwi canke iyo company na manager wanje. Burya mu bikorwa byinshi dukora bya filime ni gake abakobwa baba capable gukora nk'iki kintu Kadora Vera yakoze. Ni gake cyane umukobwa yicara akiyumvira ko yoba umurealisateur yoba umudirector cyangwa umushimwe. Kuri izo ngo rero nashimye nanje kugira icyo namuterereye ku izina ry'umugwi cyangwa company ndongoye mu kumutera intege. Turazi neza akazi ka filime amafaranga ushyira muri filime nta n'ibice 15 wo kwinjiza byo washitsemo mugabo bavuga ngo agacumu k'ubumwe niko shimye jewe gutanga ku mugwi
w'Urumuri Films. Hama umva suko twashitse dutevye tuvuye mwakajya kazi nyene kacu sumwe dukora sinarusha umwanya wo kubona filme nabonye akantu gatoya cyane nari nifuza kubwira manager w'Urumuri Films kugira ngo avugane na Kadora Ben ngahanye azotugurishe ko flash irimo iyo film kugira jewe ndayibone na manager azayibone atubwire n'igiciro yo itugurisha ko atubwire n'umunsi yo idohera ko turaza kuvugana. Okay, reka nibarize manager basa amahera azoyigura iyo flash irimo iyo filme kuko ndashobora kuvyibagira ugasanga sindayibonye kandi nabonye ari filme nziza cyane. Avugana na Kato kandi azozora. Bano b'Imana ngeneye kumva amahera izogura sirite. Ngeneye kumva amahera izogura iyo nakeneye kuyibona sito kuko je sinayibonye ntubashobora bacavuga nari babiri agacamo amahera sindayiroge filme avyo nomenye ngeneye kumenya ifilme uzomuha angahe kuri flash ya filme azotuzanira nko kumuterera twagire kugira nzomuha sensa sawa iyo wanje Kadola Ver by'ukuri ni intambwe idasanzwe nongera nshimira umugwi BMT by'ukuri ni intwari kuko bakora ibintu bidasanzwe niko bivuga. Imana ikomeze ibaje imbere baramure n'abandi nkuko babikora ku bandi ba Kadola Ver n'abandi kuko ibintu birusha ni ibintu bisaba umutima w'ubuntu no gufasha. Rero bw'ivyo nka Hawa Films birasabye Kadola Ver ahaguruke ndamuhe envelope yiwe ni nto si nini ariko ndi muri South Africa ndiga ibintu bya filime nyene mu ntore ndindi nongera mpura nawe mu filime ntashatse kuvuga kugira kubera ngira ngo banyene batarashima kubivuga urumva ndamuzi gato twumvise bariko baragaba mu Kirundi rero iyo uri ahantu bakaba bariko baragaba nawe usanzwe uri umurundi ucugaba nkaba ndi kumwe na CEO wa New Revolution Team n'indi groupe dukorana Abdish Empire. Rero twamusaba ko yazabanza ngaha imbere hanyuma userukira Abdish Empire nk'ujeje kumenyekanisha ibikorwa byakorewe muri New Revolution Team ace avuga icyo twamuteguriye kumugabira murakoze. Murakoze cyane amaro y'Imana mane namwe mukomeze kugira ibihe byiza bimwese mwagisoma neza mukaza kuba kumwe natwe gushirikira mwe mu bakinyikazi b'amaresi ngaho iwacu mu Burundi dukunda cyane ndetse twishimira kuba tumufise Kadola Ver mu mpamvu cyane mu bamukoze pe the Chief Executive Office of Abdish Empire nanje ubwanje nkaba nitwa Abdish, the master, the tough, the one and all, I'm especially for right Chizo. Rero natwe twagize gutya tubitse muri akoti kugira ngo tuze twivandikanye n'umwe ubu dukora umwuga umwe na cyane cyane ko byose ndi professional actor of all the time. Nanje rero reka ndashike kugira ngo ndebe nanje akawe noshira kugira ngo iyi nzu turiko turubaka neza itazobigira ikibazo kandi twayintwara kugira ngo tuyitunganye neza. Rero twe twiyemeje kumufasha mu buryo dusanzwe tubikoramo kumenyekanisha ibintu ariko tukabikora nyine mu buryo bwacu dukoresheje udukote twacu mu ibanga kinyakinya. Tukaba kandi twiyemeje n'ikindi kintu cya kabiri cyo kumuha akantu ariko tukakamuha mu ibanga ariko nyine twavuze tukavugira ngaha kugira ngo ntimubone ko twambariye kuko tuza. Rero sanzwe kandi nkorana na New Revolution Team ngaha mwazumvise twebwe icyo dushyira imbere cyane impinduka. Rero ni revolution dukeneye muri filime zo ngaho iwacu mu Burundi niyo mpamvu
tubashimire kuza ngaha iwacu kufatikanya na Kadoda be muri ibi yiwe harimo nziza kandi nibyo dushaka pe dufise mu Burundi sound nziza aho rero bagiye bahanura tureka abana baze mu bagaragaza impano zabo turabe urubyiruko rwabo bose baba bashoboye bose baba bakeneye kugaragaza impano yabo gushika bigenda neza abantu bakiyumvira bimwe vya kera oya gusa uko biri filime y'Uburundi ihagaze neza cyane filime y'Uburundi irakeneye gushigikirwa irakeneye amaraso mashasha irakeneye ko generation iduga yindi kabiri munsi kugira ngo ntihazobeho gucika rero nimwe ntumbero bavuga ati nukuri turashimiye cyane cyane abavyeyi bamaze gutahura ibintu bamaze kumva ko habaho cyo bitwa gushira ku mugaragaro kwa filime bakaza bakigora bakashika hari abantu baba batandukanye ego kandi bashajije rero